kwandikisha amatongo yacu n'ukwirinda amatati, kwandikisha amatongo yacu n'ukwirinda abakunyaga, kwandikisha amatongo yacu n'ukwirinda abakurengera, niyo ugenda n'ubumuga, niyo utavuga. Nabandi dufise atari mwebwe inshuti namwe bagenzi ba Inkerebutsi TV, tubaramutse rero tubipfuriza kubandanya muroranirwa ibiganiro vya Inkerebutsi TV. Turi ku magenekerezo ya ndwi na munani Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Mabayi ku mitumba ya Rutorero na Gakerekwa, ahabera ikigowa kidasanzwe co kwigisha abene gihugu muri rusangi na cane cane abagendana ubumuga by'umwihariko ivyerekeye kwandikisha amatongo. Ico gikorwa kikaba cashizwe mu ngiro n'amashirahamwe yagiye hamwe agira umugambi bise turashoboye. Nkuko twabibwiwe numwe mu bari baserukiye uwo mugambi muri ivyo bikorwa, ngo n'amashirahamwe 5 yagiye hamwe, muri ayo hakaba hariho 3 ariko akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo nayo 3 akaba ari ZOA, urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB, hamwe na VNG International. Bakaba bagize uwo mugambi rero bashaka kwerekana ko uwugendana ubumuga na wene afise uburenganzira bungana n'uwutagendana ubumuga. Mu burorero baduhaye batubwiye ko nimba uwutagendana ubumuga afise uburenganzira bwo kwiga, ko n'uwugendana ubumuga afise uburenganzira bwo kujanwa mu ishure. Nimba uwutagendana ubumuga afise uburenganzira bwo gutorana, ko n'uwugendana ubumuga na wene afise uburenganzira bwo gutorana co kimwe n'uwo wundi. Ngo uwo mugambi rero ukaba uriko urakorera mu ntara zibiri, ariyo ntara ya Cibitoke n'intara ya Makamba. Ngo aho naho ni mu makomine 4 ari muri izo ntara, komine Mabayi na Buganda aho ni mu ntara ya Cibitoke, komine Mabanda na Kayogoro mu ntara ya Makamba. Nyagikorwa rero catumiwemo umwene gihugu wese avyipfuza, na cane cane abene gihugu baba kuri iyo mitumba ibiri. Nyuma yo kwigishwa ivyerekeye kwandikisha itongo, abene gihugu bari bitavye batari bake baci batangura kwandikisha amatongo yabo. Kurikirane rero ido nido ry'ico gikorwa cabereye kuri iyo mitumba ya Rutorero na Gakerekwa, aho umworosha yatanguye kuvuga aho batanguriye kino gikorwa naho bahereye, eka mbere naho bazohereza. Twabitanguye ku munsi wa 4, twabitanguriye ku mutumba wa Nyamitanga, ejo twari kumuremera, uno munsi turi hano, nkuko ejo tuzobisozerera ku mutumba wa Gakerekwa. Ni kuri iyo mvo rero abantu benshi bakunda kubona ubutumire, ariko ugasanga bari kwavuga ngo niba abandi. Oya, ibikorwa vy'uno munsi bikeneye abene mutumba wose wa Rutorero. Niyo mpamvu tunezerezwa no kuba twobona abanyarutorero bose mu bucimbiri bwabo butandukanye, ubucimbiri 5, kugira ngo babe bari hano, kuko ivyo tuza kwiga tuvyigishijwe cyane cyane n'umuhinga biraza kudufasha, kandi tuza kuva ngaha twese duhinduye ivyiyumviro, duhinduye ingendo. Nyagira baba
kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Agira tubayagire kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Twagira tubayagire kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Hano mwese muri ngaha twagira tubayagire kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Kwandikisha amatongo yacu nukwirinda amatati. Kwandikisha amatongo yacu nukwirinda bakunyaga. Oh, kwandikisha amatongo yacu nukwirinda bakurengera. Oh, niyo ugenda n'ubumuga. Oh, niyo uba utavuga. Oh, niyo ugenda n'ubumuga. Twese turashoboye, kuko twese turashoboye. Impehashe yacu abantu mwese muri ngaha twagira tubayagire kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Twagira tubayagire kwandikisha amatongo yacu nikirumara mu muryango. Twaje kwigira hamwe akamaro ko kwandikisha amatongo y'umuryango. Twaje kwigira hamwe akamaro ko kwandikisha amatongo y'umuryango. None kwandikisha itongo murabizi? Oyaye natwe tuzi. None bisaba iki? Ugondore kumenya
mbere cyangwa bavuze yuko ufata ingurane ariko warabyandikishije ntabwo utabyandikishije yemwe biracamwe njyane ariko rero uyu mugabo urakomeye iki kibazo mukitondera bwa mbere cyo ugiye kugurana ingurane urafashe umuryango umaze kwandikisha umuryango ukaronka ingurane yo kwifashisha mu muryango kandi ukagirene ukisuhuza birenze ibyo nabyo uratumva mu nyuma none abasuzumyi b'amatongo bo ku mutumba murabazi ego turabazi n'indwi gusa none abagendana ubumuga be n'abatwa baratorana ego baratorana mu muryango none bene gihugu bo ku mutumba wa Gakere turatumiriwe kwandikisha amatongo y'umuryango none bene gihugu bo ku mutumba wa Gakere turatumiriwe kwandikisha amatongo y'umuryango ehe none muragiye turagiye ehe none muragiye turagiye mugiye mutatubwiye turagiye turaje tubabwire ni twebwe urunani wabagenda n'ubumuga bahani Gakerekwa tone ya Butahana gacimbiri Gakerekwa gacimbiri Nyabugo gacimbiri Yopu none muragiye turagiye none muragiye turagiye nakanya ntangere turonse ko gushobora kuyaga na mwebwe abene mutumba inyuma y'inyigisho zitandukanye twagiye turasangira biciye mu mugambi turashoboye hano ku mutumba haba izatunganirijwe hano iwanyu haba izatunganirijwe ku mugwa mukuru wa komine canke w'intara eka mbere no ku mugwa mukuru w'igihugu Bujumbura twarashoboye kurabira hamwe inyigisho zitandukanye ariko hari aho byagaragaye ko by'ukuri bikenewe ko twongerereza urutege canke se imbaraga ni no kuri uwo mwihwezo haciye hiyumvirwa gutunganya igikorwa bene nk'iki ku mitumba yose uyu mugambi uri kurarangurirwako hano mu ntara ya Cibitoke ni igikorwa ciyumviriwe dufatikanije n'igisata ntunganya amatongo hano muri komine ya Mabayi kikaba igikorwa caje cuhirira ikindi gikorwa catunganijwe biciye mu ikarishabwenge mu bijanye n'uburenganzira ku matongo budakumira banyakubahwa mu vyubahiro vyanyu mwahawe kuri uyu munsi uri hejuru twaramutse tuza gukangurira bene gihugu kwandikisha amatongo yabo na cane cane abagendana ubumuga muri iyo ntumbero twese turazi ko mu Burundi 90% dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi ariko kandi murazi ko n'abakera bayamaze ngo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo
kandi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Rero murumva ko kugire umuntu agira umutekano mu byo gufungura ni ngombwa ko agira itongo, ariko kandi kugira itongo ni kimwe, ariko iyo ryanditswe naho ni ukuvuga rikingiye biciye mu gisata ntunganyamatongo, ukagira urupapuro ndangatongo, ni byiza gusumba, kuko niho uheza ukagira n'umutekano wo kuriranguriramwo imigambi mu buryo buramba, na cane cane mwisunze ya nkingi ya gatatu ya Pipe Mboniyongana ivuga ku bijanye no gukingira isi no kwongereza akanovera. Kubera ko vyagaragaye ko uburenganzira kw'itongo tubuhabwa ubwa mbere n'umuryango biciye muri wa mugirwa mwiza wo gutorana, abagendana ubumuga ntibabwirizwa gukumirwa mu kugabura amatongo, maze rero gutyo nabo bakagira uburenganzira bwo kwiyandikisha ko biciye mu gisata ntunganyamatongo, bakaronswa urupapuro ndangatongo. Ivyo nivyo bizomufasha nawe nyene kwitunganiriza imigambi irama mw'itongo ryiwe. Tubahamagarire rero namwe mwese kwijukira kwandikisha amatongo yanyu, gutyo bize bibahe ayandi mahirwe yo gukora imigambi y'iterambere mu kugwiza umwimbu biciye mu kugira ingwati urwo rupapuro ndangatongo kuri ya mazu y'amadandarizo y'amafaranga n'ahandi. Turaza kuvyumva ingene bigenda intambuko ku yindi mu kwandikisha itongo, nk'uko tuza kubibwirwa na nyakubahwa asanzwe yaserukiye igisata ntunganyamatongo muri komine, ndetse akaza kuduha n'indinganizo yo kwegereza ibikorwa by'ico gisata abene mutumba mu ntumbero yo korohereza no kwegerereza abene gihugu, na cane cane abagendana ubumuga mu kubafuniriza urugendo. Nihahangame iterambere rirama kandi ridakumira, n'umugambi turashoboye wo urajwe ishinga no guha agaciro n'ikibanza bibereye abagendana ubumuga, bifatiye mu gufungura neza, kugira umutekano mu byo gufungura mu buryo buramba. Mw'iterambere sigara inyuma Mw'iterambere murakoze. abagakino iminota 3. Wewe uriko uraja he? Wese ntahora nawameza je ndiyo kwandikisha itongo muri komine. Muri komine? Wewe uri gaciye ubwenge? Yego je ndiyo kwandikisha itongo. None kwandikisha iryo tongo muri komine aho ugiye kuri gaba? Ora sekurigo bahubwo ni kurikinga n'abazonko. None ujana ivyerekana gute? Ko numva muri ko muraharira ivyo navyo nibiki gase namenyewe. Mama shaka biziwe ivyo nibiki? Nyagira ndakubwire reka kumubaza menshi, arakubwiye kari karasabaganya aja kwikomine kugira yandikisha itongo ryiwe. None bisabwa ni igisabwa n'urupapuro ndangatongo. Igihe woba wararutaye naho urarondera bo muhana imbibe nabo basanzwe bazi iryo tongo ryawe, ugaheza ukababwira maze bakaba bagutunganyiriza urundi rupapuro, maze ukagenda kwikomine bakakwandikira, na cane cane ko hari gisata gisanzwe kibijejwe. Yego, hama rero ukaca usanga itongo ryawe rirakingiwe, ntawe uzorikunyaga, ntawe uzokurengera, ntuzewe. Itongo ryawe usanga ari amarane, igihe wifuje kurisabiraho ingurane kugenda uranyaruka, na cane cane kuba ufise icemeza kigaragara. Yego, uburyo ucyandikisha noca muri mipade hajya nta kingurane.
nyarutsa na cane urabona na Ndagijimana Gerard yariko aragenda urabona ko agendana ubumuga bwo kurukoba kuko biratubwira yuko umwe wese mu butungane bwiwe arashoboye. Ego ubu jewe fise umwana ubu nyene ngiye kumwitunga ejo kaca ngaruka azinduke kuryandikisha. Ego uzoheza wibonera ineza yawe. ndavyumvise kabizi aho urakoze. Ego ejo gaca ndazinduka ngero wumva n'umwana w'umurundi kandi carekwa ikibona. gaciye ubwenge aranze ubwenge. Arakoze cane gaciye ubwenge. Yego shimeshi cyane twari tuzi ko badutwara umwanya, none rero turasabye wa muhinga akora mu gisata ntunganya amatongo yegere hano. Murakoze kumpa ijambo. Sisigara inyuma mu iterambere. Sisigara inyuma. Jewe ndi ngaha kugira dushobore kwiga ikibazo cyitwa itongo. Ndababaza abantu muri ngaha, mbega uwo kubaza itongo ni iki? Nindi yonsigurira itongo? Turaba ko tuzi ko ari amatongo, mugabo kubaza ati none itongo ni iki? Biragoye. Ariko mutahure ko no munsi itongo n'umutahe w'umwene gihugu, kuko niryo tugaburira, niryo turimamo, niryo tubako. Bisigura ko itongo n'umutahe ukomeye, ntabwo tugomba kugira iki kuwanjwanjwako. Tumaze kumenya ko itongo ari umutahe ukomeye, twese dutunze. Niba Kenya bahembwa muri leta muri twebwe, nabo bahembwa baba ku maki ku matongo ntawe utaha mu kirere. Bisura ko aho hantu hagize iki hahambaye. Tuhanjanjwe ko tuhafate minenegwe, tuhagabira abantu, kandi ari tumva ku buzima bwacu ari ubugize iki buhagaze. Twebwe nk'abakozi mu gisata ntunganya amatongo ku mugambi wa leta wo kwegereza abenegihugu kuronka uburenganzira ku matongo yabo, saka twige tubazanya. Muba muzi ko hari ubwoko bw'amatongo bungahe? Wowe urabuzi? Mumumpere mikoro ambwira ubwoko bw'amatongo azi. Amatongo afise ubwoko butatu. Hariho itongo ry'umuheto, hariho n'irigurano, hari n'irigabirano. Ayo moko atatu. Urakoze mugabo, ikibazo ntwacishiye neza, ariko ni vyiza ubwo ivyo uvuze. Reka tubigira ko ku rundi rutonde. Ni ukuvuga ubwoko bw'amatongo, hari amatongo yo ku misozi, siko bimeze? Tubitahure kuko mu moye munambaza nanje ndababaza. Harabaho amatongo yo ku misozi, hakabaho amatongo yo mu bisagara, hakaba n'amatongo yo mu myonga. Turi kumwe? Hari mu bwoko bw'amatongo, amatongo yo ku misozi, amatongo ngaha mu bisagara, n'amatongo ya hariya hepfo muki mu myonga. Nicyo tuvuga ati ko icyo kibazo ya Mutama yishuye, hari uburyo umuntu ashobora kuronkamwo rimwe muri ayo matongo. Ubwo buryo burarenga ubwo butatu vuze. Uburyo umuntu ashobora kuronkamwo amatongo, itongo urashobora kurironka urigabiwe, gutora nurihawe n'iki n'abavyeyi. Turi kumwe? Itongo urashobora kurironka uryiguriye. Itongo rwose urusiya bwa kabiri, itongo urashobora kurironka urihawe na leta. Itongo urashobora kurironka urigereye, ukaza ukaba umushumba ku muntu akagera akakugira iki akakugerera. Itongo urashobora kurironka mukavye n'umuntu, ugasanga je ndafise itongo ryo ku musozi ryo kurima, naje ndafise itongo mu gisagara ryo kubamo, tukumvikana ati jewe rero nkatira ko hariya, naje ndagukatire ko hehe ngaha. Tumaze kuvuga uburyo bushika butanu umuntu ashobora kuronka iki, kuronka itongo. Wazumvise ya Mutama? Ubwoko bw'itongo n'uburyo umuntu aronka mu itongo biragize iki, biratandukanye. Tumaze kumenya ati none uburyo bw'ubwoko bw'amatongo nabu, uburyo uronka mu matongo n'ubwahe, cyo ku kibazo kivuga ati mbe muri abo matongo nijya itongo rishobora kwandikwa, nijya itongo ndashobora kugira iki kwandikwa. Aho umuntu afise ikibazo hari ikibazo nashaka nishure ku kibazo tubajije. Itongo rishobora kwandikwa nk'itongo ryo ku mutumba. Irindi rya kabiri
ni itongo twita nk'iparasera mu gisagara. Iritandikwa nawe ryo itongo ryo mu mwaba ni ukuvuga mu mazi. Mwonga. Urakoze cyane twongera ko tumwireke inshuti isubiremo. Amatongo yose ari ku misozi arandikwa. Mugabo nakubwiye ushaka gusanga leta ifise itongo ryayo riri ku musozi. Mbege ryo kwandikwa. Dukuvuga amatongo yandikwa n'ayahe? N'amatongo y'abene gihugu ari ku misozi, amatongo y'abene gihugu ari mu gisagara, ariko adafitiye icyo bita titre foncier. Amatongo atandikwa n'amatongo yo mu myaba. Ushaka ati kubera iki mu myaba ayo matongo atandikwa? Mu myaba usanga ahantu hashika amazi kenshi, leta ishobora kuhakorera umugambi umwanya n'umwanya uwo ari wo wose, ikatunganya indimo zitandukanye cyangwa ikahakorera ibindi bikorwa bitandukanye. Kandi kuri akara mutongo usanga bomagurika no mushaka usanga urifise ejo mu gitondo bazo ugasanga uruzi guzuye rugogo ryatongo ryagiye rigaca riba mu kirere mu mpapuro mugabo ku rubuga atarigize iki atari hari. Ariko itongo ryose umunyagihugu afise uko ringana kose uko riri kose ibirikorerwamo byose afise uburenganzira bwo kugira iki bwo kuryandikisha. Byaba ari mu muji, byaba ari bihari ku mutumba, havuyemo amatongo ya leta canke amatongo hariho amashirahamwe usanga byo munganga arigenga mugabo yegamiye leta ugasanga afise amatongo yayo. Amatongo ntagira iki ntiyandika. Akaroro nk'ishure, ishure ngo EPE mabaye EPE rutorero ariko byegamiye leta. Muri ico gihe nibigira iki byandikwa. Ibyo byose tumaze kubigerako gushika ngaha. Mumbise amatongo murafise uburyo mwayaronsemo, murafise uburyo ahari nibyo muyakoreramo. Sharuza ku ntambwe yo kwandikisha. Mbeba ufise itongo uri umudamu n'umupapa n'abana ninde yandikisha itongo? Mwibaza kandi yandikisha itongo ry'umuryango? Sa? Kubera iki? Sa? Yadahari naho. Uririza rero aho rero tugira ikibazo. Nukuvuga kwandikisha itongo ntago birango ni serugo cyangwa ni inarugo cyangwa ni umwana. Icyambere nuko mubanza mukadumvikana mu muryango. Mukavuga ati tugomba twandikisha iki? Twandikisha itongo. Neza cyane ko mwavuze mu gihe serugo ahari. Itongo ryandikwa kuri nde? Kuri serugo. Mugabo ntago bisigura ko ari wagomba ategereza guseruka mu gisata ntunganya amatongo kwandikisha yatongo. Umuntu wari wese mu muryango arashobora guseruka mu gisata ntunganya amatongo akaza gusaba kwandikisha itongo mu gihe bavyumvikanye nabo mu rugo. Turi kumwe? Ati kwandikisha itongo bigenda gute? Acha tugaruka hamwe hejuru na waza hariho uburyo uronka mu itongo. Nukuva nimba ronse urigabiwe. Gituma haba amatati muri kino gihe ni iki? Nuko turabikura tukavuga ku munwa gusa. Nitugiranira ikintu cyanditse kigaragaza ubwo buryo duhanahanya mu iki mw'iryo tongo. Bisigura kuza kwandikisha itongo uko bigenda. Ni intambwe ya mbere utera ugashika ukitura gisata ntunganya amatongo cya komine. Muri ico gihe uja witwaje ikintu cemeza ko gushika mu mwanya iryo tongo ari gwawe. Nimba iryo waronse uguze utereza kuza ufise resiki y'ubuguzi. Nimba iryo watoranye ni vyiza ko mu muryango bakwandikira siyamara twebwe umuryango useruke wa kanaka. Mpaye uyu muhungu wanje, mpaye uyu mukobwa wanje itongo iri niri. Mukazandika mukagira ikintu cyanditse cibanze kiboneka. Nimba mwarakavye mukandika akwana kwivugana ku muntu agufasha gutura abashinga nawe 2 3 oya. Andika ati jewe nanaka turaguranije ndamuhaye aha ampaye aha anye. Izo tukagira iki tukabibona. Ushobora witwaje n'ikintu bita umwidondoro w'itongo. Cyo gutuma umwidondoro w'itongo sizaho tugitahura kuma no kuvuga ati itongo ryanje rerereye ku mutumba wa Rutorero mu gacimbiri ka Kinga mu gacimbiri ka Rubuye umutwe mpanuro bibe nakanaka hepfo mpanuro bibe nakanaka hirya mu mbavu mpanuro bibe nanaka cyane n'uruzi cyane
niki ivyo nivyo twita umwidondoro w'itongo ugaca uzuzanya na karangamuntu bibagize iki iyo waserutse yo iryo tongo rizoyiriki rizokoka ryanditsweko ahumva ivyo tuvuze vy'amaresi muba mwarahanye canke ivyemezo mwahanye mu miryango canke mu gukaba nivyo twita ibintu biza biherekeze gusaba kwandikisha itongo. Ivyo biheze twebwe mu gisata ntunganyamatongo turakora intonde tugatangaza abantu basabye kwandikisha amatongo bivanye n'imitumba ayo matongo aherereyeko. Ivyo ni igikorwa kimara iminsi 30 bimanitse ku ikomine no ku biro vy'imitumba ayo matongo abagize iki abaherereyeko, nimba ari muri Kabere, nimba ari muri Rutorero, nimba ari muri Gakerekwa, nimba ari Muhungo, turamanika abasabye kwandikisha amatongo. Arizo tubikora kubera iki? Izo tubikora mu kumenyesha abenegihugu baba hafi y'iryo tongo yuko umushingantahe kanaka canke umufasoni kanaka yasabye kwandikisha itongo ryiwe mu gisata ntunganyamatongo ca komine. Kugira nimba ari afise ikibazo tumurindira iyo minsi 30 aze kugishikiriza, kandi ico kibazo nabaza kugishikiriza kumwe nayo ndabagwa twe dukunda ibintu vyanditse ntaga bivuga ko umuntu agusanga itubwire mu matwi tuvyumve. Oya, arandika akandika iketse agasaba ati amara jewe nasaba kirito uyu muntu yandikishije ho bangirwa gutanga urupapuro ndangatongo yasango giyeho gushika ku itongo rigeze atamirego turaronka usa dukorana na mugwi y'abasuzumye ku mutumba aho gatonya ndazi mbuze umugwi w'abasuzumye usa tukinjiramo gatonya kugiye tumye abo basuzumye no kuvuga iki. Abasuzumye n'umugwi ngenzura amatongo ku mutumba, nukuvuga n'umugwi ufasha umukozi wo mu gisata ntunganyamatongo kumenya neza ibiranga iryo tongo tugiye kugerako. Ati uwo mugwi ugizwe nande? Ugizwe n'abantu 7, ugizwe n'ijisho rya musitanteri, nukuvuga n'umuntu musitanteri yitorera ku mutumba ati ndabye ubwizigwa mufiseko ati uyu ni wampagarire azompagarira mu bikorwa byo gutunganya amatongo k'uyu mutumba, wagenwa na musitanteri kandi niwo mukuru w'umugwi. Agaca yongera ko abandi bantu 3 abo twakwitabanza ka abashinga ntabo ku mutumba bazi neza amatongo ngaho ukuntu yagiye aratangwa hirya no hino. Kuko umutumba waratorero ndazi ko bafise abava ku Mana n'aba ba Nisa mutagisurure bahabe Harerimana. Hagaca yongera ko umukuru w'umutumba kandi wategerezwa kubamo nk'itegeko. Hakiyongera ko na 2 mu bakonseye biwe abo bagize umugwi wo gusuzuma amatongo. Ya minsi 30 yo kwiyandikisha rero yiheze tukagera ku itongo turi kumwe nawo umugwi. Hari abantu baterezwa kuba bahari. Umuntu wa mbere aterezwa kuba hari ni wa wundi asaba kwandikisha itongo ryiwe. Siko bimeze. Ubu ni waterezwa kuba nimero 1 kuba ari ngaho. Hagakurikira abo bahana imbibe. Utibagiwe rero babasuzumye bo ku mutumba bari kumwe n'umukozi wo mu gisata ntunganyamatongo. Agakora ikiriki ibisabwa gukora. Ati byo biheze bigenda gute? Muri uwo mwanya hashobora kwaduka ya matati. Ati bivuye kubera ko ari umuntu atamiye ko wa mutama yasabye kwandikisha itongo cyangwa umufasiri yasabye kwandikisha itongo. Yabona abantu bahuriye ku mutumba akaba ni hacageza kubaza ati ibintu bigisi byagenze gute? Cyangwa gerageza kumubwira iki tukabusigurira. Habonetse amatati uyu mugwi ingenzi y'amatongo ku mutumba. Mu gihe hari amatati mato si uburenganzira bwo kuyatorera umuti. Nkaba ngaho bigize iki biheze. Jewe nk'umukozi w'isata ntunganyamatongo umugwi ni unkoresha ibibazo byose biba bishobora gutorerwa inyishu bakayifundika nta ngorane. Bibaye birengeye kuba doterwa umuti ngaho ubutungane bwose busigara bugira iki gukora. Mugabo uyu mugwi ni uvuga ati uyu muntu ashobora kuronka urupapuro ndangatongo cyangwa umuntu azogira iki ntazoronka urupapuro ndangatongo.
hama ikindi cyakurikira ni iki tuhejeje kugenzura iyo tongo ntabwo dusa tugenda hariya ngo uwo munsi nyine gucura mu rupapuro ndangatongo oya turashika ku kazi tugatangaza ati abantu banaka barapimishije amatongo yawe nyabuna n'ubundi bari umuntu afise ikibazo kw'iryo tongo naze agishikirize aho nyine tukarindira iyindi minsi 30 tuvuye ku itongo. Iyo minsi 30 iheze ata muntu n'umwe arashobora kuza kuvuga ati yamara iri tongo umuntu yandikishe tatitani ikibazo. Mwumva mugerageje kubyumva neza ni minsi irenga 60 turiko turarinda turi mu matohoza yo kumenya ati umuntu fulani afise ikibazo azashikiriza ikibazo kuri tongo. Ivyo byose biheze umuntu afise uburenganzira bwo kuza agasura gisatanga ya matongo agasaba ati nimushikirize urupapuro rwanje rwandanga tongo. Nazo tumushikiriza ntacyamira kuko nta muntu n'umwe waraje kudeklarara avuga ati ibi bintu umuntu ariko arakora n'amanyanga ntaki. Icyo twababwira gusa kari mutogira kamakenga n'uhisata ntunganya amatongo kidashobora gukora urupapuro ndangatongo gihereza umuntu urupapuro ndangatongo ata amatohoza yabanje kugira iki yabanje kuba. Ntagi umuntu yimvira ngo azaza yihereranya umuntu amubwira ngo urumva ngo arabakantu gira iki umsondera ntago bizogira iki ntago bikunda. Ndibaza yuko ikiringo cyategekanijwe cyose kirenganye umuntu ashobora kuronka urupapuro rwiwe ndangatongo. Mushamubaza ati mbe none ivyo bifise akamaro akahe? Numvise musigaye menshi mubizi uno munsi mu masentare menshi imanza ziri usanga ari imanza z'amatongo kandi ugasanga ni imanza abantu twebwe twari gushobora kugira iki kwikemurira. Uno munsi kuronka urupapuro ndangatongo ni ibintu bidufasha umuntu mbere yo gukinga amatati. Uno munsi ukazusanga uguze itongo umwana yari ari mu nda nyuma y'imyaka 15 ngo je sinasinye igihe urupapuro itongo ryawe rifite urupapuro ndangatongo kubera ko igihe rwarinze rusohoka haguze amatohoza akwiye n'umushikiriza amanza afite urwo rubanza amatohoza aza mu gisata ntunganya amatongo ati nyereka dosiye y'iri tongo uko yagenze. Asanze dosiye yakurikije ubutungane kugira ati mwana wa mama ivyo bintu yuko ravuga ntago bigira iki nta shingiro bifatiye bifise. Uno munsi ashaka gusanga akarindi kari ngaha ejo usanga kimukenga bivanye n'ubuhinga tuba turiko turakoresha makino gihe bivanye n'uko urupapuro ndangatongo rwawe ufise ruba ruko n'igicapo cy'itongo ryawe rimeze. Ravuga ati yemeze warandenge n'ikimenyamenya ndabira ku rupapuro ndangatongo dore kodone z'intu zenya ibiranga akarindi kanje aho kase mbere naha bikagira iki bikoroha gusubizaho kakarimbi kari kagize iki kari cyangwa ari ibintu tugunda kuvuga bibaza nebure madisore kujya ku ntisi itwaga ugasanga hajya hahuye kuba hose ati twagaburire musubire mu mwenye amenya hiwaho haca biroroha kubera ubuhinga ngo ukanabumenye umuntu ari kagira iki akoresha mu gupima y'amatongo. Uno munsi bivanye nuko leta ivuga ati abene gihugu twisunire dukoreshe wa mutahe wacu kumwe na herenda bavuga ati itongo n'umutahe w'umwene gihugu uno munsi ariko ntazo tuzi. Umaze kwifitira urupapuro ndangatongo ukinjira muri microfinance cyangwa muri koperative runaka cyangwa muri banki runaka uno munsi nababwira yuko nta rundi rupapuro bagusaba nk'umwene gihugu utava ngo urafise umwambarize cyangwa urafise amatrikire bakubaza ati urafise urupapuro ndangatongo yani urafise umutahe w'ibanze wa mutahe w'ibanze spiti itongo urawufise teye gucemeza ko ufise n'icyaha zana urupapuro rwemeza ko umutahe w'ibanze ufise. Umaze ko ufise cyemeza ko umutahe w'ibanze ucugitanga nk'ishingira bakakugurana amafaranga ukagenda bakora umugambi ukawukorera no muri wa mutahe nyene. Umva yatongo ko urigurisha urikoresha inshuro zibiri urikoresheje usanzwe urikoreramo urikoresheje no ku mafaranga wahawe muri iki nk'ingurane muri banki. Ivyo bintu none umva atari ibintu byiza kandi kari ibintu bidasaba inguvu. Iso tuma tutavyitabirira ni kasi tunoshimira aba bantu batunganya ibikorwa nk'ibi bahegereza bene gihugu kuye dushaka gushika ngaha tubabwire. Ndibaza ko ahanini nta byinshi bavuga kuri
ivyo nibaza ko bikwiye basigaye ko mubaza ibibazo by'ibibazo mufise umuntu akagira iki akabaho umuco. Kabazo mfise ni nk'umuntu aba yaraguze itongo nko mu yindi komine yorinda kuza kwandikisha muri iyo komine nyene cyangwa yoryandikisha muri komine abamwe. Itongo aho wariguriye niho uryandikisha. Ikibazo mfite kwandikisha itongo bisabye ikindi cyakabe ese abakenera ubumuga nta kintu mwobafa. Kwandikisha itongo ibisabwa cyambere icemeza ko gushika muri no mwanya iryo tongo ari igiwawe. Ni kuvuga nimba rese ryo waguze rese ubuguzi nimba ryawe n'umuryango w'ikimezo cy'abashingana cyangwa cy'umuryango nimba ryo wawe na leta yaratanga impapuro ati duhaye itongo munaka kagu urupapuro nimba ryo mwakaze n'umuntu amasezerano mwagiranye kugira ngo iryo tongo ukazana nakaranga muntu yiwawe ukazana no mu dodo w'itongo no kuvuga amazina yawo muhana imbibe aho itongo riherereye. Nivyo bisabwa. Inyishu sinzi kwitomoye nimba kugisabo naco kugisabo naho nyakubahwa ajeje iterambere umukonsi wa Musanere araza kucishura afata ijambo araza kuvyishura kuko twe turabatekinisiye baturungikiye umukuru akomeye anabizi cane. Iki bashaka kubaza mu kwandikisha amatongo ni gisa n'iki cyuwa agiye kuvuga navuga ko mwodusigurira mu buryo byo twara kwandikisha itongo mbe umuntu agize nk'amatongo 5 cyangwa nayarenga muyandikira rimwe kuwo munsi. Twebwe musatano y'amatongo cya komine Mabayi ntuza gusaba kwandikisha itongo uza witwaje irya nakubwiye rese y'ubuguzi amazina y'umuhanda imbibe karanga muntu wawe n'amafaranga 2,000 ana ya demand. Hama umunsi wo gushika ku itongo babashingana bo ku mutumba basanzwe babizi ko njana turi kumwe nabakorera bushake kako bagiyeho abakorera bushake wo dushikana ku itongo yawe. Kayito biheze wahageze kuza kuriha kugira ngo urupapuro ndangatongo. Komine Mabayi turisha kwa metero 10 ku 10 bivanye na itongo riherereye. Nico gituma nahere mbanza kubabwira ubwoko bw'amatongo tuhagate umeze gute. Hari amatongo ku mitumba amatongo mu gisagara muri ico gihe mukurihisha ntabwo biri haco kimwe. Twebwe muri komine y'Amabayi rero kwa metero 10 ku 10 turisha amafaranga 1,000 mu gihe araho indimo araho igitara c'ibiti n'amafaranga 5,000 ari kwitongora ahantu mu muji n'amafaranga 5,000. Ni kuvuga ukivuga ati nimba visa amatongo 5 nkaza kuyasaba kuyandikisha. Ni kuvuga dufise zoronka certificate 5. Ni kuvuga iba kwitongo rimwe nivyo biba kwitongo rya kabiri nivyo biba kwitongo rya gatatu nivyo biba kwitongo rya kane nivyo biba kwitongo rya gatanu. Urakoze cyane mu majambo make amatongo yose umuntu afise kuyandikisha itongo ryose ririgenga. No kuvuga amatongo yose umuntu afise uburenganzira bwo kuyandikisha. Umuntu uvukana n'undi bakabaragabuye bamaze kugabura hama agashaka kwandikisha itongo ryo ko yabyaye umuryango umuryango uribone kwari umuryango w'abana bawe mwene wanyu ni mushwana bose ni mushwana itongo ryandi kwe kuja muri leta. Arakoze cyane uwo mutama kuko abajene kibazo nari nibagiwe. Ni kuvuga mumaze kugabura itongo ryiwawe ufise uburenganzira 100% bwo kuryandikisha. Hama ari gero nk'abaze mutaragabura tujane kumwe urashaka ko umuvyeyi wewe ukawandikisha itongo hama zagera ugiye tumukarigaburira abana mugabo urumva ko ufise wowe usanzwe ifitiye urupapuro ndangatongo ariko yari ciyemwe ibice umwana uramuhaye igipande ciwe umuntu uramuhaye igipande undi uramuhaye igipande. Mu majambo make ko bigenda bisaba ko mushabuza kwikomena ugera urupapuro ndangatongo rwa muvyeyi rwa kera rukabikwa. Hama w'abana baronse amatongo umwe wese akaza kwandikisha ahi wiwe. Ati kubera iki wowe umunsi w'urupapuro rugumanye ukaja muri banki ukaja kuyideni ugaherana banki yaza kuri ryatongo igasanga ryaragabaguwemo. Urumva ko wewe wagize ubwesiko. Ningi ufise urupapuro ndangatongo hamye tongo ryawe ukarigurisha ukarigurira umuntu ugaca umuhenda akaguha amahera hama nawe urupapuro ndangatongo ukarugumana uramwivye amahera agera kugitara ko ati bashingana abafase ndabyo itongo ni yande njagwanje kuko muri icyo gihe twe duharaka itongo ari ryo rifitiye urupapuro ndangatongo
aco gituma muvumbe umuntu ntaguhenda ngo nguri itongo rifise urupapuro ndangatongo ntazoguhende ngo umuha amahera gusa uzovuga ati banze tugende no muri komine cyangwa ipapuro baguha tubanze tugikukureko mukigira iki mukinshikirize kuko akigumanya ukamuhana amahera wowe uribwe no muri banki nawe udazana no muri banki bari ngaho barabyumva umuntu uwo wazanye urupapuro ndangatongo ntibazane muri komine ngo rwandike ko rubahe greve de charge cyangwa ko rwatirijwe ejo nibahemukiranira nyakubahwa ntibazoze kugira iki gusereza mu stantire ngo urumva ngo mwari mwamaye igipapuro kuko aho kwandika ko kigwatirijwe harahari turi kumwe nawe umusaza we mwaragabuye mukavana ko andikisha iwawe hama ni wagaburira abana nawe uzocuza haje ati je tubone naryandikishije bazane kije gipapuro umwana akeneye kwandikisha hiwiwe yandikisha nawe ronka hiki ahi wiwe kugira inde ko bene wabo bazomugira iki bazomujyaja arakoze sinzi ko hari abandi bafite ikibazo kugira tuje ku ntambo tukurikira Genda afise ikibazo none nk'iyo umuntu yakuriye ahantu umuntu amubabana ari mutoya agera ku rugo rw'umuntu hama agakora ikintu cy'ubwungeri hama ubwo bwungeri agakura hama ntahembwe hama hagera igihe kuvuga ati igihe cyo guhemba ndaguhaye ahuba none iryo tongo umuntu ari bamuyosha ryandikisha cyangwa bimeze neza cyane cyo nakubwiye turazire ikintu kibanze mwanza gukora banza mukorana amasezerano yanditse yuko ejo ibikorwa wakoreye hariya bakugabiye aha hantu uhabe uhatunge umuryango wawe uhubake mwandike baguha ikintu cyanditse kigezo mu muryango cy'amasezerano ukimaze kukironka uco kizana muri komine ati banyakuba nje kwandikisha itongo kuko bijya kintu mwazanye kija muri dossier kugiye canke igihe no kwiyumvira kukigarama dushatuzanya tugasanzura ati ntago mwavuganye kuno ibi ntago mwabikoreye ku mutumba neza urahandikisha umugabo banze bagendeko baguhe akantu kanditse kahari ayo masezerano cyota contrat de bonne foi ntago tuzemera amasezerano yanditse hamuyazane nkireza ikintu gishaka gusaba ni nk'igisabo ku bantu bagendana ubumuga hariho uwo adashobora gushika ntimabaye baramuhaye itongo ikintu twosaba rero ni icyo cyo kuntu muborohereza mukazoza hino ku mutumba kugira muri ukuntu bopfunyuririza urugendo cyatorewe inyishu twavuye mu biro twacyumviye n'umushefu waje itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu abantu bo ngaho mu rutorero tuzaba turi kumwe mu kubandika cyo kimwe n'itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu turikumwe azari ku minsi ya kabiri itariki 17 itariki 24 ku bantu bo mu rutorero nabo muri gakerekwa n'itariki 21 z'ukwa gatanu n'itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kuriha mu bice biragira iki birashoboka ntagire umuntu atinya kuza kwandikisha ngo urumva ngo nibaze mu rupapuro aho ikidashoboka nuko turashaka kuguha urwo rupapuro udahejeje gukora ibisabwa mugabe ibyo bisabwa urashaka kubikora mu matranche turi ko mumba nka ibintu byiza hariho ishyirahamwe ryaheruka ino rigenda ritanga imizibukiro mu bintu by'amatongo ricishamwe amabarabara hama hariho aho batangiye nk'umuzibukiro mugabo ryo shyirahamwe sinzi ko byagenze hari igihe rero umuntu yo kwaza kwandikisha kuko iryo shyirahamwe ritakoze ngo ribandanye mu nyuma bikazana ingorane ikibazo ni aho nimba waraguha umuzibukiro igare ko warahadandaje niho ko muhiyumvira karahi wawe burya muntu mwajyanye amasezerano guhanahana ati ndaguha imetero 200 nta mahera nawe ntiyakuguriye ntabwo turiko tubahamagarira kwandikisha amatongo kugira ngo muje gusaba ingurane ajya ama microfinance za kopeke n'ayandi ma microfinance oya muvyumve neza igihe cyose bagiye gusaba ideni urupapuro ndangatongo ruzoba ingwate rero usabye ideni utabanjije gutegura umugambi neza umenye iyo iri deni urisavye kandi umenye ko aya mafaranga usavye uzoyasubiza ryatongo ryawe uzoba uri kwegeye ni ukugira ngo turonke amatongo yacu aha ngiye kubaza utubazo dukeya imbere y'uko umuhanuzi wa musitanteri mu byajeje harimo iterambere aza kudufasha abantu bamaze kwandikisha amatongo bafise impapuro ndangatongo ngaha tugira uko abantu bari ngaha batagira itongo bahaguruke
abadafise itongo, abadafise itongo, abadafise itongo bahaguruka. Mubahe, mubahe, mubahe kuki muba mu kirere muracumbitse muvuka kungana muvuka aho mwaje muva nta matongo ahari yiwanyu banze mwicareho ngo ndabahiye, banze mwicare ngire ndabahiye. Abantu bafise itongo nabo bose bari ngaha bahaguruka. Umuntu azi ko afise itongo ahaguruka. Mwebwe murafise itongo? Mwese murafise itongo? Aba bicaye nta tongo bafise. Twavuze ko muhaguruka. Mwebwe kuko mwese mwahagurutse murafise itongo? Murafise itongo kuko mukurikije ibyo twize? Murafise itongo mukurikije ibyo twize? Twari kumwe igihe twariko turiga. Itongo ritanditswe urarifise? None wumva wahagurukiye? None wumva wahagurukiye? Umuntu wese azi ko afise itongo ritanditswe ntabwo ari igiwe. Ego canke we duhamagarirwa kwandikisha amatongo, niho tuba dufise amatongo yiwacu. Nimba mwabonye iciza cyo kugira itongo ryanditse. Reka rero duhuma akanya umuhanuzi wa Musane mu vyajeje harimo iterambere. Murakoze kuntiza akanya. Banyakubahwa bene igihugu mwitavye ibiro by'uyu munsi, banyakubahwa bo mwishira mwarake turashoboye, mwaje guha inyigisho abene igihugu bacu, banyakubahwa mwese muri ngaho, mwese mucubahira Imana yamuteye, tugira amahoro, tugira amahoro, sanga amahoro iterambere muri kino cyo cy'abantu. Ku izina rya nyakubahwa Musana ko yacimabayi, ku izina ryanje ndi n'umunezero ntangere ubusubira kwakira abashitsi baje guhugura bene gihugu kubijanye n'akamaro kwandikisha amatongo, kuko byari bikenewe cyane no gushira namwe bwe mwashoboye kuza kumviriza zino nyigisho. Banje gushima cyane uyu mugambi nawe turashoboye kuri igikorwa cyiza cyiteka bakorera muri barangure muri komine yacu y'Amabayi. Ni ikintu gikomeye cyane, bamwe ntabyo mutahura mugabo hari umunsi muzobitahura neza icyo ari cyo. Twebwe iraduhimbara cyane kuko ni kimwe mu bikaburira bene igihugu kumenya ibyo bafite uburenganzira n'ibyo bafite uburenganzira. Nk'ubu yari mwamuciye ubwenge, hari ikintu umworosha ahejeje kubereka gikomeye cyane cyo mwagitahuye, yavuze nti abise amatungo ni muhaguruke. Waguse turi benshi acasigura mwebwe mwumvise inyigisho tego nare mwumvise mbise amatongo ati haba namba nene aje byabigishe bijya ni mwamurabumva mwumvise. Hanyuma y'ico hariho ico washinze igishinga naho yavuze ingene bamurengeye imetero n'igice kuri centre y'Amabayi. Imetero n'igice yabwe n'imiburi y'ibuni nk'ibihumbi 100 barayatwaye, yase gutanga ibihumbi nka 5. Imetero ni ibihumbi 2. Aca ahomba ibihumbi 150 ko yanze gutanga ibihumbi 2. Ivyo bene siko byabigishije. Naje mwahumbiye aho. Nimwaba rero mwumvise nahanyu rero gico mukozi. Iyo tugiriwe amahirwe tukaronka abaye baza kudufasha kugira babigishe akamaro k'ibintu bimwe muri komine canke aho muherereye, ni komeye cyane. Uharuye ingene z'amatongo zamaze ko ziribonekeza mu miryango mu kibano, ni kiri gikomeye cyane. Kandi murazi abantu kenshi bashobora kuva amatongo, kenshi ni hamwe havana byo kurogana canke bakitana abarozi. Ntimubizi none umuntu umushwanye muri ko murabana itongo byanka
naca ngo naka n'umurozi cyangwa uko murabona itongo umwana wawe gaca yitaba Imana cyangwa umuryango agira witaba Imana yishwe n'indwara imuca bangu bamurongo yaruzwe na naka nahanyu rero byukuri izi nyigisho ntizibaze gozo basanze ndabatumiriye mwese nk'intwaro mwigore muze mwandikisha amatongo bana bagiye n'umunsi woza kubakirira ngahaye mugabo gitangaje aho uza gusanga abajeje kwandika amatongo baje abure nabo bakira mugabo mumenye ko itongo ryandikishije ntirengerwa mwara mubizi kuko haba hariho igicapo cyaryo ujya mwandikiranije ntashaka kuba ngo bashingura karimbi nawe ugashingura umwana wawe azoreka imyaka 50 azoraba igicapo reka nibakarure ko hafi abantu mufise amazu hafi y'ibarabara ya kaburimbi imetero 6 za leta mwari muzi ko zihari bisigura iki ni gicapo kiranditse kirabitsa ahantu bage amusari cyubaka ibarabara yaratanze imizibukiro kuri zya metero 6 ku mpande y'ibarabara hirya no hino bisigura iki rero ikintu cyanditse kigicapo ntaho kija mubimenye rero mubone akamaro ka mbere ko mwogira gute mo kwandikisha amatongo aya mahigure mwe mamugiriwe kubona ashaka kuboneka abantu baza kubigisha inyigisho nk'iziye kugira muzimu bimenye hamwe uyu mutumba rutorero uyu munsi tuko takora ko ejo muri gakerekwa hatoboneka akarusho byo bari ibintu bibi cyane hama tumenye ikindi kintu mwebwe nk'abavyeyi umenye ko ushobora kubise nk'umwana ari kwishuri ukabona ko uzozara nk'ibihumbi 50 ku kwezi ko bironka kugira yige kaminuza kwa ntibikunda mwaho iryo tongo ukaba wotanga kingwate muri banki ko uzozara 50 ku kwezi wo bashaka guhera rimwe washiza kumurihira hama ukazura twari 55 ku kwezi uza kuriha iki ya mafaranga umwana atari kwiga byakunagira gute ko yiga ibyo byose nakabara kugira gute kuko mwandikishije amatongo nahanyu rero nahanyu kandi nakamuntu terakomeye cyane kugira twirinda ry'amatata tumaze ko turabona yibonekeza mu kibano mu miryango ni mwijuke mwandikisha amatongo muyandikisha hama ncengirwa ko mbakara kintu gikomeye cyane ndaza abantu bo hino waronse urufaranga rwo tugiye gura gatongo siko bimeze none bano muri ko muragura amatongo yabuze nikomeye cyane wagura itongo ryanditse muri komine mwene ryo ntaguhe kijya gicapo cyari kiryo tongo ntimuje na muri komine mu bihindura umunsi agiye kurisabira ko ideni kandi yayidandaje we nacu zosigura cyangwa umunsi ntawe nifurije kwita Imana mugana zo iresi bibi bishitse ukita Imana abo yabyaye bagaca batwarwa rupapuro kiga gicapo baza batuvuye mu itongo niho muzobona ko kwandikisha itongo cyangwa ko baraguze itongo bagwagira igipapuro kiga gicapo ariko gikomeye cyane nahanyu rero mwe wese muraba abasergo muri ngaha mwagira bayige mukamurika mu byigisho nimwe basergo ko babicitse mugende mugire mubigendera mwini wacu nta mu rutabo muri mizabu cyane murabizi itongo ritandikishije uyo mwandikiranije izabu zikaboneka murazi ibintu bica bibu atamuza ligira buke yigiza gura gute abukoje kiri wa mugabo hari igicapo ibyo ntazobikora nahanyu rero byukuri cyo mu kurangiza ngo mbanze nshimire cyane abafasha baje kugira gute kugira bigisha bene gihugu muri bake muri besha ariko bariga mugabo mwebwe bake hamwe mu bitahura n'abandi bazobitahura kuko no benshi ndabona ari abantu mukuze ngahaye urabisa abana abakobwa bagiye twabigwana hariya bahimirize nabo nyeti byukuri ni mwandikisha amatongo n'iyindi mitumba itashikiwe nkagafumbe tumba ntiyashikiwe mwari muri ngaha bahimirize nabo kugira iyo nikigenda kunyene bantu b'Imana yo muzi ingwane zabira mu matongo byukuri twabona ko ari gikomeye cyane ariko nabwo gikomeye cyane bagorora amafaranga 30 cyangwa 50 ushaka kwera mu mezi 5 nene twabona ko turanywa inzagwa tunywa buri munsi no kubura amafaranga cyane gushaka guke no gushaka guke nahanyu rero nk'abatware cyane
ba nyumba 10 bagacimbiri muri ngaha ni mwebwe nyine muteza kwanza kuja kwigisha bene gihugu ibiye mumbiye ngahaye mwebwe abanditsi abasuzumyi ninge mufasha mu guhimiriza kugira umugambi witabirwe kubera ushimishije navyishe novuga suye gushima kandi shimira nabo baje gutanga inyigisho muri akarere kuko byukuri ndazi uko baje siko basubiye inyuma ibyo bari bayagiye si bike ikintu gikomeye baberetse nuko baberetse ko nta muntu numwe ngaha afise itongo mare ngahaye ndabakaroza Mwaro ho baburana amatongo cyane hoho niyo babonye ko ibintu byo kwandikisha amatongo bifise akamaro kubera kujya kuruba bamira amabanza ugasanga ariko baburana isahani zitanu urubanza rukava ari imaro gashika zagasambura amanza bo barabonye ico leta yo Burundi barafashije kwiyi programme yuko amatongo yo kwandika kuva kumwe na gihugu wari wese ko kwandisha itongo kuko izo manzu vuba zizogabanuka kubera iki muza kubona njabati tuzana igicapo kitongo mwe ko muraburana wese bakaraba kubera iki byandikwa arabasuzumye hari aho bahana imbibe hari umutware bacera abantu bose basiga dukura abantu bose barihenze njabati wewe ibyo kuraburana ntibyumvikana na kamaro rero nyamukuru ko kwandikisha iki amatongo amariko nabandi badandaza bamukene kwironka n'ingurane migabe mwokora ibyo byose biremeye ko ushaka kugira gute gutanga kugira papuro nk'ingwate igatunga nk'ingwate karonka umutakoresha kandi hoteli imbere ntabyeshe novuga kuko uwatanze inyigisho yabivuze kwa gusubira kunogereza gusa kugira mubone ko nikintu muri iyi minsi turifuza kabene gihugu mwese mubona ko muha agaciro gakwiye kugira ejo imivyinjane mu matongo ngo biki nibize bisubire hama hari wabuze agenda rubumuga nawe ngo ko kwandika ku buntu banza mutangurikira ikintu gikomeye cyane umugambi turi kuri iki kinyigisho ni natwe turashoboye sibyo none abagenda rubumuga turashoboye none byukuri umuntu agenda rubumuga afise itongo yoba 5,000 byo kwandikisha itongo ntabyo yobura none wumva ko ishuri neza cyane ntabyo yobura ahubwo hobura iki hobura gushaka none mwarabye uyu ariko arafata amasanamu ngaha agendana ubumuga sibyo none mugara yandikisha iki gusa ikibi yajyandikisha amaze kugirirwa nabi yansiga bikora kirikare namwebwe rero ntimurinde kuba nk'abandi nginabwigwa yabwe ruka amaso atukura ngo tukimere kumva ko oya ntibirinde kuba mwebwe ntwende kukoza ni mubyumve kare ko magira amahigwe mukaronka izinyigisho namwebwe bagenda namuga rero gerageza kure natwe turashoboye naco gituma izinyigisho mbona ziko ziratangwa turashoboye murashoboye negituma rero nico mushaka be musoko kubita ko muri babandi babone kera babita baba ko murabona byo mushoboye baba murashoboye muga gusa kora ko mina n'umubyeyi uwo bizokwanga nabako byanse azotwitura ntangorane wazaje je byaranse nako ntagize azotwitwa ntangorane kuko rega hanyuma ya komine abantu turabantu kandi umuntu wese afite n'Imana n'ingene Imana yaremye umuntu aha naho toja muri komine ubuze umuntu aho kwitura ngaha hanye na batefashe 5,000 canke 10,000 nandikisha itongo akayobiguha rero gituma rero ikibiri kutavuga canke kutegira abantu rikire nsubire ngenguru kugira kandi kuko byinshi byavuzwe byari byo kenguruka kengukiye batanze inyigisho kuko batanze inyigisho neza kandi nkaba nabonye ko yona ko benshi makurikiranye kandi nze ko mwatahuye so gushimugira kandi n'abaje gufasha muri izi nyigisho ahubwo turibatera n'akamo kubona bari kubatanga inyigisho kuri mitumba 2 byukuri mwakoze erega ngo ukora icyiza yo cyuhira nitwoshima ko bagomba gusa kuri mutumba wa rutorero na gakerekwa kuko izi nyigisho zirakenewe ese bo dufasha mu ku mitumba yose bagahaca baratanga izi nyigisho kugira bene gihugu bose bamenye icari shitongo nakamara kuryandikisha byo dufasha cyane kandi namwega yego byo bafasha navyishe no vuga ndangije nkenguruka igihugu cyiza kirangutse ngaha nkengurukira mu masho kwitaba nkengurukira n'abadukuranije umunsi
wandangije ningira nti nitugire Kristo. Nagaze Kristo. Amashi menshi cyane. Rero reka dufate kano kanya kugira ngo tubashimire, tubakengurukire bimwe by'imvamutima twari twabemereye neza ko tuza gukoresha umwanya kandi ko tuza kunyarutsa. Rero ibiganiro twari ko tugiranira bijanye n'intambuko zingene umuntu aronka itongo. Igihe uba ufise itongo ni igihe itongo riba ryanditswe. Nta muntu n'umwe ashobora kuza kwivanga mu itongo ryawe mu gihe ryanditswe, kandi ico gihe binagabanya n'amatati, kandi byorosha no gucika k'urubanza mu gihe hari umuntu aje kukurenganya canke agomba kukwiba itongo ryawe. Muvyumve neza, kandi iyo ufise itongo ryanditswe ukaba ufise umugambi uboneka, ukaba ufise umugambi ushobora kubona ko hari ibyo wovyara, umugambi wovyaza umusaruro, ufata kwa rukaratasi ndangatongo rwawe, noneho ukajana muri aya mashirahamwe yo kuzigana no kuguranana, ukaronka ingurane isubizwa inyungu, maze ukiteza imbere kandi bikagenda neza. Igihe uhejeje kuriha ya ngurane, rwa rukaratasi rwawe ntunganyamatongo bararugusubiza. Rero abanyarutorero, abariko baratwumva, abari hano hafi yacu, abari kure yacu, bumve ko kwandikisha itongo aba ariho umuntu aba yicara atekanye avuga ati ndafise itongo ryanje, itongo rikingiye, itongo riri sekirize. Ni kuri aya majambo rero dusozereye ko kino kiganiro, tukabasaba kugira umugisha, umuhezagiro mu vyanyu, mu banyu, eka mbere mukomeze kwiyumvira n'ingene mugiye gufata intumbero, umugambi, icemezo cyo kwandikisha amatongo. Abafashijwe n'ibi biganiro, ababonye yuko hari ico bibamariye, bagiye gufata ingingo. Mungu awabariki sana. Sawa sawa, safari njema. None muragiye, turagiye, none muragiye, turagiye, mugira mutatubwiye, turagiye, turaje tubabwire, ni twebwe urunana.